nimeoa. Jamani nimeoa. Ba Miriam mtakuja kupiga kwangu. Miri nazo tutanga kuteki wanje. Muri official. Winzobe nyinshi. Ari gushaka unakandi afite inyenye. Afite n'imishatsi miremire. Niza n'amaboko meza uramabona. Kandi afite igisusu. Atisiga mukorogo kutakirako. Ntabyo nomenya. Bimenyereka kufuhira. Nisiga. So ari abantu bahora babona ukuntu nkina filme bijya bintu nkora muri filme akiyumvira mu buzima busanzwe. Ndi umuntu wa mbere mfite amasoni. Jewe mukuru k'Imana. Urabona ni wanyu kazonumira. Par exemple ku biro wanyu muri batatu canke bane sinza kwera amasoni. Ama party ndiko ndabona ntarikwiye kubona. Ama party. Ayi none no kuvuga umaze kwambara akantu kagira nga ça c'est parti. Ikwiye kubona umugabo wawe. Oya itabuka he. Rondera amafaranga. Amafaranga ni meza. Ako kabiri ufise sikuzogira uronsa amafaranga. So oya vraiment Miri je ndakuzukiba mu rubirizi. Miri ndamuzi Miri akiba mu rubirizi. Miri jewe sindanamuramutsa ntangiye kumuramusa hakora muri ACTV ndamunye. Udemu ni mkali. Abisigo sinimo byemera rega. Oya we ndovyemera abakuntu. Usanga ari mudutashi tashi. Ngo Sammy ngo akinisha abantu bisiga mukorogo. Mama we ngo Sammy akinisha abantu bisiga mukorogo. Nguyo nga mtoto muzuri mulembo. Dore nagomba mugira abantu mu vyukuri nta kintu kijoshe nko kugira umugore. Nasubiranye n'umugore mu gitondo. Mbese wa diaspora nyise waowe. Rero nagomba ndababwire mwene data nimugomba gutera imbere. Ukigenda kujya hanze kumamanitiriye. So burya ari umuntu muhura nawo mu buzima ukiyumvira ati kweri uyu muntu twahuye nawo mu buzima. Haro nundi uhura nawo mu buzima ukavuga ati mana warakoze cyane. Nkazoshika mu bwami bw'Imana, Imana ikazombaza umuntu mubi twahuye nawe nzovuga ko ari ujya mu ex. STV, every story matters. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Nizere ko meze neza ndashima Imana. Kadaye purize Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza. Ku bafana mwese ba STV mudukurikirana muri mpande zitandukanye. Turabakunda kandi cyane. Rero umunsi ndi kubona Mr. Sammy, Mr. Pompompo na Consolata. Kamanda baramutse babon. Ndio zari babakumbuye Sammy vipi? Meze neza cyane reka ndamutse abakunzi babukiye neza abakunzi bakanyana abakunzi ba filme ndundi. Murameze neza. Waruvuze bameze neza Sammy baramwambitse impeta navyo twigeze tumenya nukuvuga ngo nukuvuga ndi je suis marié nukuvuga mayane majambo kugira nambara impeta hari abakobwa bari bamaze imisi banyihendako je suis marié je suis marié none ngasi marié wowe uramaze kugira na dote wewe ko ta muntu numwe araza no kwishikana iwanyu yego mugaye impeta kandi zimwe za ni zahe ibiri vya bora bakura kuno oh my god umuhana wanje we mundabire mwe mubizi muga nivyo umenyere kwambara ibyo by'iwawe nayiguze $250 isaga konso Jesi nitwa Consolata mutose pora ba STV iko queen muri bukeneza nawe ni kigeme ni sawa ndashye murabere vraiment guhera sigushika hejuru nama mbegwa vraiment wamubegwa cyane gose na yanje Maria Komoto Sammy nenda bakumbuye abakinyi ba bukeneza musenda bakumba muri rusange cyangwa tekanze kubatemberera umutwe ngana abatswera iki bakunzi urazi gituma nkuma ntwenga uko kuntu wambaye rero umengo wambaye akaboka nakaboka amaparti ndiko ndabona ntarikwiye kubona ayi none no kuvuga umaze kwambara akantu kagira nga ça c'est parti ikwiye kubona umugabo wawe oya itabuka he iragize nipo ya juste ni cha sinira kwi karatabuka so yani majambo ndanezerewe cyane mugabo gusa ce n'est pas bon kuko uhavutuma hama ntangiye kuza ndakugora ndagutumako ngo Sammy mtoto mubaya tena ni mwe mwenyene mutwikwegera c'est ça unako yambaye uko oya sinambaye nka wewe vraiment rusir je ndise kambara igipongo cyangwa kanzu ngufe kumambara ikabutura oya ikabutura onyene kwanza mu mico y'ikirundi nta mukobwa akwiye kwambara ikabutura siko ko ndayambara ndagusi iyo kabutura yawe iyo ni boka nkaje ndayambaye yose si boka vraiment ni boka gusa kimwe gusa journaliste c'est bon umeze neza ndabona mu mutwe kandi ndashima Imana vraiment umujournaliste wacu muramubona ko atangiye kuzaratagata je tukimenyana nawe yakiba mu rubirizi amahera nagomba kubwira umuntu uzorondera amafaranga ni meza ako kabiri ufise sikuzogira uronsa amafaranga so
oya vraiment Miri je ndakuzukiba mu rubirizi Miri ndamuzi Miri akiba mu rubirizi Miri jewe sindanamuramutsa ntangiye kumuramusa hakora muri ACTV ndamunye udemu ni mkali mu vyukuri nubizi wenyene Samuri kurabesha bango Sammy nuko ni ndamutsa oh nakuramusa bisanzwe gusa mugabo leo nakuwa kademu kazuri kama ni wa diaspora njo siyo sina diaspora tamabwo so Sammy twegeze kubona ama publicité n'ibiganiro nguri mu rukundo na Kiarsaki na filme Kiarsaki yahoze kina filme kwa Joaquim nubesha ubesha hama iziye beze mwaguma musomanazo nubesha Kesi twarasumanye bizo oya urikura arundi yitwa Kesi wo mu Kanyosha oya mvuze Kesi ujya kubera n'ikiganiro nakibonye ujya Kesi oya sinigeze njya mu ujya naramukinishije gusanga mu gisagara cya Bujumbura Kesi gusa bisanzwe ya nukuvuga mu yandi majambo gusa nta bindi bintu nta mbere jewe kuva mvuka maze kuresha umugore umwe gusa uwo twavyaranye ntawo n'umukobwa ndaresha abandi zone bakwirondera oya ntibanindoronderera none se uvuga gute hama musheri nawe aguma gufuhira nkakuja gukina amafilme nawe ujya wari umuhabara hari nani wamudraze none yari umuhabara oya sinamudraze jewe nyene birangura no iyo yaba ndabizi wowe namaze kukudraga kuva aho twamenyaniye iyo aba nzi kudraga so ari abantu bahora babona ukuntu nkina filme bijya bintu nkora muri filme akiyumvira mu buzima busanzwe ndi umuntu wa mbere mfite amasoni jewe mukuri kw'Imana je urabona ni wanyu kazonumira par exemple ku biro wanyu muri batatu canke bane sinza kwera amasoni kandi ndavye no mu maso ndawa nubona ko uzi amasoni je numva ni isoni kuraba kamera mukuri umva amasoni rero so nkuvuga je n'umunyamasoni birananira cyane kuresha umukobwa so mu yandi majambo byarananiye kuresha mu byukuri kundesha naresheje umuntu umwe gusa umugore wanje nyibwe umushi byagenze gute umugore wanje sinari bwatangure gukina cyane nibuka igihe duhura nawe nibuka ijambo namubwiye nambwiye ati wedemu kandi ademose rwo yesa mamaga sikia ngo ademose nawe nuko naguhamagaye kijagi cyahije nako tutarigira duhura so nukuvuga mu yandi majambo nambwiye ati wedemu mambo tunaweza nda mu mapenzi acharanda mapenzi ni sehemu vipi so wedem turashobora kuja mu rukundo acambwira ati arambwira ati we bivanye kubera je nari umukozi w'Imana akomeye nari umuvuga kandi se mabisi ifoto yitwaje biruku ariko ubu yitwaza ntuzenya ubu yitwaza twatanga wizi urakakuvuga umukuru kimara kaje nari nakagu tangaza rero witwaza fangazi so mu yandi majambo rero nca ndamuresha uko nyene so nukuvuga ngo n'abantu turatuvugana nabo barabizi je kuresha birananira ndesha muri filme gusa mu buzima busanzwe ntavyonse kiganiro cyo karesha mugabo mu kiganiro nina na Flavia kwa vuga ati ngo turi muhira nguramugirira Flavia yari umuhabara kandi n'umuhara n'umudraga n'ugasanga reka kuzuranyibutsa ujya kuko yarambabaje cyane gose yarambabaje cyane so burya ari umuntu muhura nawo mu buzima ukiyumvira ati kweri umuntu twahuye nawo mu buzima haro nundi uhura nawo mu buzima ukavuga ati mana warakoze cyane nkazoshika mu bwami bw'Imana Imana ikazombaza umuntu mubi twahuye nawe nzovuga ko ari ujya mu ex niwo umuntu mubi twahuye nawo muri nose oya no hari umu ex wawe wicuza icyatumye muhura nawe mu buzima ukiyumvira ati mana kubera iki nahuye n'uyu muntu mu buzima hari nundi nawo muhura nawe mukavana ukarira ugakora namosozi umurizo umugore wawe ya kunde umugore wawe ya ku mugore wanje narababaye cyane barize kandi samarira neza cyane Imana ikazombaza umuntu mubi twahuye nawe muri nose nujya mu ex wanje se Impeta bayambara atariho reka tuje kuri waragize mariage nkawe Impeta bayambara mariage wewe Miri yagize mariage osanga Sammy kumba ntware yes wenda kakaye bakunzi mumanuye na mutware Miri oya igirema Jona wewe akazuru gusa Sammy yavuze ngo umukobwa bavyaranye ngo ikintu cyambere banze kuraba ngo namatwi ngo badasa amatwi iminwa ibisusu maki mu yandi majambo ibisusu vraiment kinakuruta n'ibisusu turabe ba stone nuko mbura ibisusu by'iwanje tone nagasutwa Waris ndagasutwa Sammy mvuze ngo barabigize uburyo umubebe vraiment kujya kuna bangana abasingidi kwe journalist iyo umuntu wese avyaye umwana hari ibintu araba icambere kwanza twebwe muri famille yacu ikintu cambere turajya inzara rero umwana rero atari inzara uyo mwana batari gwacu cyakabiri nacyo tukaca turabiminwa ya nibindi bintu nyene turabira ko nitworinda kubira nivya turabizi kurumva rero mu yandi majambo no kuvuga ngo ikindi gusa uwo nzotera inda nkiki na filme nawe uhari nawe nkiki na filme oya
kirese ntavye gukina filme uvyara kandi ego mugabo nkikina filme uvyara muri filme nyene bihereye muri filme eba ubuzima bwose nifuza ndabukina muri filme ego ndashaka kubona Sammy yashaje uyu yavuga ngo ni date umunsi bazosazire munzu uzahamagara undi date Ujya Elizabeth ni ukuvuga ngo mu yandi majambo turakinana kandi n'umukobwa ariko arabikina neza cyane muri kigeme nubwo abantu benshi cyane bamwanka mugabo batahure yuko abari filme ariko arakina ariko aractinga filme so n'umukobwa ariko arabikora neza cyane gose muri filme ndundi nameze nka ingene byaje byananiye gute waze Sammy yase kunkisha ngo nari mubi kibabaje we ci wawe washaka kumu actrice principal urabe akine scenario umugore iyo namugishije ari umwana akanga emera kuri umubebe nubwo warikoreye ibiro byinshi mugabo uri umubebe sindi umubebe nubwo warikoreye ibiro byinshi uri umubebe mangwa je sindi umubebe bakunzi none urakabebe nakabebe none bakunzi nkinye filme nkuyu nkamukinisha ari umugore sinako naribo filme mangwa Sammy muri byinshi niyo mpamvu so twagoma turatumire mugiye kuraba ama filme yacu Sammy turazire kubera ndamutsama kiconze ndamuzaga nuko inde wewe ngirene ndakuza ukiconze utaragira ingidi nkikico utaragira ingidi wobaragakuri wewe woburagakuri nimba womeneje nkiri mutoya woburagakuri mukuri kimana ndigikuri nyene ukore sindenganga oya uri umwana ndakuza imiri ndakuza imiri ukicambara nani ijya boro wambara kera yari gute amarenji ya nibukigiye nkiza gukinira mu rubirizi urukyuna nikimbia urakana gato ya nutubere turiko turasunga naga wambaye agakwembe gato agakwembe gacakaragwa hasi agasiri ucusigara nyine uraga murika zibeshe nivyo gasamina wowe ntiwaje unyiruka mu rubirizi urahazi nahuze mugenda muri kirato ciwe kikiri gishasha kirato wambaye kirato cyanje none nikiri gishasha so nukuvuga rero nagomba mbaza abantu aho tugeze nagomba mumbwire hagati ya filme Kanyana na Bukeneza ni yahi baryohera ni Kanyana kwanza ko kidahera Sammy Kanyana ni aishi none wowe kubiri kutarafa yes harimo ndadohera bafuye mu yandi majambo ntibarafa ni gihindi mu bisanzwe none si gihindi mu yandi majambo tugomba kubabwira abantu ijya filme ya Kanyana n'ubuzima bwabayeho kandi wavuze donc abantu baba Kanyana ngo isorute basana ya igituma dusora iteba nuko mu yandi majambo twa dushaka kugira igumane na burya buryohe badowe Bukeneza ntuzobigire ngo kujya filme ryoshye sana from bya sezo wayandi tutanywe tangawizi canke tutapomporanya so vyani majambo murakoze cyane filme Bukeneza yoyo tuyisora kenshi na filme Kanyana nyene tuko turayisora kenshi kubwinshi ijyana history y'abantu babayo nawo muntu wobu ufise inkuru wobu ufise ibintu vyakubayeko don't be afraid urashobora kutwandikira kuri WhatsApp inkuru ziwawe zakubayeko tukazikina hari gihe usanga hari abantu zofasha kuko kenshi ibintu dukina ni ibintu biba byarabayeho kenshi ibintu ukina ni ibintu biba byarabayeho byarabaye ari filme Sammy wakinye yitwa kama ni mwakinye muri babiri gusa umva ari we ndoza ari we na cameraman gusa rujya mukobwa ego kwikekana yani filme twakinye turi abantu babiri byo mu rugo ni kintu cyane abantu benshi bari umve ko mwakinye filme zoki mudahinduka muri abantu nyene babiri we na cameraman tu je na cameraman na cameraman nujya mudewe twashase cyambere kugaragariza abantu yuko mushobora gukora filme muri abantu babiri gakundwa ijya filme sikira muntu wese ashobora kwandika ikintu gishobora kumara iminota 40 cy'abantu babiri bakakira bakigakundwa so turashima Imana kuko igije place utayikinishije uyu mukwini kandi bona ari mwiza kinye ruguru kandi kindi naco kiri umuntu wese aragira igihe ciwiwe yariko arakina muri kigeme yariko arakina mu filme menshi cyane atandukanye ego hari filme muko marakina twanye bari karire ya karire yaraheze ego iri kuri Buja Move Online TV yaraheze ego hajya nyene niyo bariko araraba filme bitakeza harana guma bavuga Sammy ngo afise ama compte ya YouTube menshi sana ngo ni aho bamutorera réellement abandi bakavuga ko arakaze bavuga ko sijui mubone TV sijui cyangwa Mr Sammy official numuyani majambo je naje ngakwisi gukora ibinebwe bizoguma ari ibinebwe mugabo twe turakora ya ndakora fise Buja ndayiwe mu uriya ni wayize Buja Move Online TV ni umukobwa mbere afise muri Mr Sammy official w'inzobe muri official w'inzobe nyinshi ari gushaka unakandi afite inyenye afise n'ibishatsi miremire mwiza
amaboko meza uramubona. Kandi afise igisusu. Atisiga mukorogo kutakirako. Ntabyo nomenya. Bimenyereka kufuhira. Nisiga. Nawe abisiga sinimo byemera rega. Oya we novyemera abakuntu. Usanga ari nk'udutashi tashi. Ngo Sammy ngo akinisha abantu bisiga mukorogo. Mama we ngo Sammy akinisha abantu bisiga mukorogo. Nguyo nga mtoto mzuri mulembo. Wainye wigisusu. Sammy. Ano afise tayi uwe tayi nziza. Naguruke gatonya hu. Hari abantu bagira ibisusu bibi. Simama kidogo tu. Mama. Mtoto kabisa nakwambia ni hatari. White jone nzuri. Jone nzuri ila zindizi wawe nawe mu misi yezo ari kurisiga. Jewe. Kandi Sammy wambonera wewe. Ana sikukubonera. So numuyani majambo sikukubonera. Gusa nabisiga Imana ishimwe kuko babakoresheje uburyo n'amafaranga bro. Sikira muntu wese ashobora kwisiga. Abisiga courage. Papa, mama papa kama unajipaka jipake. Samishika mtoto mzuri mshike kandi mwoberana no mwana wawe. Uyu numwana wanje ntarinda gutonda ku biro. None abanda gutunda ni bande none. Oya navuze guse none anga hari umuntu ugera avuze. Rero nagomba mbwira abantu mu vyukuri nta kintu kijoshe nko kugira umugore. Nasubiranye n'umugore mu gitondo. Mbese wa diaspora nyise wawe. Rero nagomba ndababwire mwene data nimugomba gutera imbere. Ukigenda kujya hanze kumamanitiriye nubwo uzokwigira utera imbere. Kandi imbere wajya nk'amafaranga 10,000 ariko ujya nka 5 million muhira. Iki oya kera urazi iye mu gitondo nagiye capati ya 2500 gutushya ko nyambara harimo na magini nkoko. Haba harimo amagabiri chapati mwa 2500 na maziwa nakutana asubuhi napiga 4000 saa 6,000 mangari tena sasa yakura bibaya mugabo ikintu kindi nkundira umugore wanje arazi guteka bro. Arabizi. Sister. Sasa n'umwana yabanya kubiteka. Arazi guteka umugore wanje. Ameshanganikiwa. Hivi anza kuita bro. Sina kuita bro basi umevaa kama bro. Yambaye nk'umu bro. Gusa pole sana Miri najua ulikuwa unanipenda. Nikupenda kubewa wapi? Ulikuwa na ndoto za kuolewa na mimi. Hapana. Miri nivutishe my image. Miri nivutishe. Leta sasa. Anasame tu. Kimwe gusa mwarakoze kandi Miri naona wazino afurahi kuona nimerudishana mke wangu. Je vile mabiranjo. Ilya mufana. Sasa muri tournage tugasanga abantu batetse two turateka tu. Warateka ni wanje. None? Umvise kwa Sammy twaza muri tournage. Ari sinema jina twakinanye. Sammy. Yerekane. Byavuze se ubeshi baramukunda rero ndakuja guteka iwe. Nakumbira tunomusirata kwirwa muhiranze kugutekera. Anapiyana nifuria warakoze Miri. Je ndo kumesurira. Miri wenu wanekeye. Ngichemera Teka no kumesa waramesuye. Miri nimba wigeze gufata amaboko ya uramesurira amaboko ya wacacika. Nimba wigeze kuntekera amaboko ya wacacika. Agacika umwumvise. Manga bafana basivumbiriza. Jesa twatunye filme kuri. Oya nta filme. Okay muhiri wanje niwaza kuntekera. Sinaza gutekera. Ndio ukisema kama kwa ex wangu hakuna shida. Niko ex yako koko. Dadafuta wa diaspora yanga kwa diaspora baego mimi sina diaspora. Miri nayo haparo yakuna sirika nimerudishana na mke wangu ndabivuze. Benita. Unasikia kwa anaanza my baby nimerudishana na mke wangu. Kamera wangu washa. Kamera navyibuka kweli. Ni ngorani. Sapa na basi TV turashimiye no kameramani wa Sammy. Tubatumire mugende kuraba filme bitabukiye neza murabe filme kandi turabasezeraniye kuri bonane hari filme tugiye gukina muzoronka Noel na bonane tuzobaha filme part 1 na part 2 nziza cyane iyo filme izoza yitwa Boka akaboka Iboka yego Iboka ni filme izobiryoshe cyane part ya mbere izosoka kuri Noel part ya kabiri isoke kuri bonane gusa no kumugira uko ati ni furahia ndoa nimeoa. Jamani nimeoa, ba Miriam mtarudia kupiga kwangu. Miri nazo sitaka nikuteki wanje. Hautarudia tena kupiga kwangu. Sawa baba, sofa na West TV. Sasa kuna kiona vinakupatia Miri tunakula tu sasa. Vura mkia kwa kamwizi. Niko na gaboni kwa siri kwa sana. Ndagushimira ko mwakoze. Mzemera. Basi Sammy sama kubashe kintu kirafata. Sammy no mweshi wa mbere dufise. Oya. Yavuze ngo ntigeze atwara Bibiliya. Je mugenda muti Sammy. Mu rubirizi kukamoto asanga mezuko. Na Bibiliya ukinyuruka inyuma ati papa. Bakakura ku tangawizi uko. Hivi schools hivi Bibiliya ubu ingene nasubiranye n'umugore ngo masubire kandi gukora imirimo y'Imana. Kuko kera navuga ati nkora. Popo cherivako. Nkora imirimo y'Imana Mira cyaza kuntekera. Mutoyo wa Mira cyaza mukuru wa Mira cyaza urumva ni problem. Bamakata nyangeza musigitanda safa na West TV mwakoze. Yari filme baratabura ko yari filme. Merci beaucoup. Sammy ameoa jamani ameoa. Mwakoze dukurikira ndakunda cyane.
STV, every story matters.